Ndabaramukije cyane abakunzi ba Bishop TV muraho meze neza hamava yuko dukora ikiganiro nimba utaragira subscribe kuri Bishop TV watuje gende ugire subscribe hama kuri micronique Kezimana Ariel Belisa nuko nkinererano nicyo twosaba nuko bokunda bagakunda iby'abarundi iby'abarundi kazi bakora ibyakorewe iwacu mu gihugu cy'iwacu. Hero bakunzi ba Bishop TV aho muri ko muradukurikirana muri hose kwisi yose muri side noro hose mu kirere no mu mazi turabaramukije ni Bishop TV yahigereye aho turi kuri stade Intwari I Burundi aho turi kumwe nabigeme reka babidondore kuri micro ni jewe Asmani over w'amateka ego turi kumwe n'umwigeme abigeme babiri beza b'i Burundi reka ndabahe micro babidondore. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Bishop TV muraho meze neza hamava yuko dukora ikiganiro nimba utaragira subscribe kuri Bishop TV watuje gende ugire subscribe hama kuri micronique Kezimana Ariel Belisa Ariho nuwundi iruhande yacu nawewe ramusa abakunzi ba Bishop TV. Abakunzi ba Bishop TV ndabaramukije kuri micro ni Ani Gladys Mugisha ko mubibona. Ego ndabona ibintu bihinguye mu buhinga butandukanye vyiza cyane mbega ibi bintu mbona byahinguwe namwebwe canke mu bikomanda hanze y'igihugu kaduhere kwa wewe. Oya nivyo twahinguye nta na kimwe tugira gikoze byose nivyo twikorera. Ibi byose nimwe mu bikora. Byose nitwe tubikora. Mu bwenge bw'iwanyu nimwe mwavyiyumviye kugira mu bikore. Ego nitwe tubikora. Ndabona ibintu bitandukanye mbega ibi inye nivyo kwambara nta bavyambara hatandukanye bavyambara hehe nahe ndabona ibitandukanye nk'akaroro nk'ibi ibi n'amahereni yo kugura ibi ni byinshi ni byinshi mbe ibi nk'abatabibona kumbure n'ibishasha mwobabwira iki ibintu nk'ivyo mwavyiyumviye gute? Ibi n'amahereni bambara ku matwi uyambaye nayo gushaza ego nayo gushaza abenshi barayakunda bakambara nyene ugira babegwe nyo bashawujanisha n'impuzu canke ego ko mico ya kera byamye bizi yuko umurundi kazi tegereza gushatsa oya vyo mbega nawe ngaha anye ko mbona utu twose ntatwo kwambara mu mazosi ntatwo kwambara mu ntuzenya ku maguru hose hariho ibyo mizosi hari ibyo ku maboko hariho n'ibyo ku maguru kubifuza two ku maboko turahari ni twinshi bivanye na couleur umuntu yifuza two ku matwi ku maguru byose birahari amashevye hari ku bantu bazikunda ni menshi nubu abatumva ikirundi no kuvuga two ku maguru bambara ku maguru ndabona n'imisaraba misaraba nayo n'amashapure ni shapure umuntu arayigura hama akayambara kuboko muga akayambara banje kuja kuyihezagiza cyane cyane umuntu ntaguciriyemo aya mashapure abakatolika barayambara turabizi abamizirima muraronka isoko ku bantu batandukanye. Bon mu buzima urazi ko umuntu ikintu cyose kigura umuntu agikunda ego ashaka gusanga umuntu avuga ati genda shaka kwiyambarira agashapure natabagenda gusenga ugasanga mugabo arakambara nyene kugira abego bivanye nukuntu agafata ariko cyane ishapure ikunda kugura abantu bemera baba Kristo hama bakaja kuyihezagiza mu rusengero komsa bakaca bambara. None ngaha anye ko twasanze muri babiri mwavyiyumviye gute? Muri babiri ni kamponi mwavyiyumviye gute? Nkuko bivuze wadusanze ngaha turi babiri ariko ntabwo dukora turi babiri hari uwundi n'umuhungu twabyumviye turi babiri mu nyuma kubera utwara yari umugenzi wacu cyane hama turamushiramwo ni entreprise yitwa Berisa Collection Berisa Collection dukora ibinyene ibi babonye amahereni ntaguciriyemwo siyejirihe nta kibanza turaronka pour le moment dukora ku ma réseaux sociaux ari ubikeneye ashobora kubona nk'ibyo dukora ashobora kuja kuri page ya Facebook ya Berisa Collection canke akaja kuri Instagram hose kuri Berisa Collection canke akanyandikira ariko nkatanga inimero kanyandikira akagirisha commande y'ikintu aba yifuza
n'amakuru ashaka uko yifuza kugikorwa niko tugikora. Merci. Muri abo batatu iciyumviro cyatanguwe nande muri abo batatu numwe canke mwese mwavyiyumviriye hamwe? Bon, iciyumviro novuga muri make abantu bashobora abagabo barakubiri barora gutandukanye bakarota kimwe niko novuga. Hagiye kugira umatangura ikintu umwe arazana iciyumviro hama ugasanga barahuje n'uwundi ko muskini kikagira ikaja gifata umurongo. Tutarandiriye intambamyi muhura n'izihe muri bimukora, hari intambamyi mwa muhura? Intambamyi ya mbere ni ukubura ibikoresho. Kubura ibikoresho no kuba abarundi badahurumbira kugura ibyakorewe iwabo bagahitamo kugura bijya biba byakorewe mu mahanga akaba ari byo bagura. Ikindi naco no kubura ibikoresho kubatakira banza turaronka nayo n'intambamyi gusa ntibiduca intege tubandanya dukora twizera ko umunsi no munsi tuzoronka ahantu dukorera neza cyane. Barayamaze ati byose biva mu mutwe bizoza buke buke nibi nta warazi ko mwobishitseko ariko kameme mwariyumviye turaja hamwe murakireya ikintu kimaze gutera intambwe. Ego muravuze byinshi kuri ivyo nibindi none nk'ubu unye nk'abariko baratwumviriza Bishop TV yose abari mwobasaba iki nk'intererano bo bashigikira? Bo nk'intererano nicyo twosaba nuko bokunda bagakunda iby'abarundi kazi bakora ibyakorewe iwacu mu gihugu cy'iwacu ego bakabihurumbira. Erega kenshi twabibona ntitwamenya aho bikorerwa edayereje na generalize ngo biva hanze mugabo unana kanya keza ko kubabwira ko mu Burundi byose bihari. Ego impanuro notanga nuko ugwaruka gose rutoshiramo ko mu mpuzu rukayakura mu mpuzu rugakora kuko ntituzi ejo iwacu buga tugategura kuko no munsi hategura ejo udakoze ntacushikako imbere. Ego turabashimiye namwe impanuro ko bajene bahejaza amashure bakaja mu bindi bagoma bateze mweho mwaragize creativity muri crerea ubuzi n'ibindi. Impanuro ku bajene bari mu bintu ibinabiri ya marigara ubuhumbu baco novuga ico nobabwira nuko nyene bokura amaboko mu mpuzu nta urya katamugoye nta byizana byose birarondegwa kandi byose biva mu nguvu zacu. Bakura amaboko mu mpuzu bakore biyumvira ico bokorera hamwe ko burya hajya gukorera hamwe birafasha cyane kurusha uko uri kurikorana wenyene. Akajambo kanyuma ko bariko baradukurikirana ico novuga ko bariko baradukurikirana baze kuja kuri page ya Bersa Collection baraba ivyo dukora basige bagizana subscribe hama n'abandi batoba baragira subscribe kuri Bishop TV babikore. Ndabashimiye cyane. Ego najewe ndabashimiye nkamvuze ati umunsi mwiza mubandanye mukurikira ibiganiro vya Bishop TV.